hanyuma ndasubiye kubaha mwaramutse mwese abantu mugize ino group ya Berry Trading. Abantu musanzwe muri ko murakora Berry imbere nabifuza kuyikora. Ku kibazo nk'uyu abajije ti nimutubwire ko vyizewe ko yoba isigaje nko gukora imyaka 2 kugira abafise imitahe bashobore kugumana ukwizera nti none iyo mitahe yanyu muyikurira yiki cyane mutinya kuyishirira yiki bagenzi. Iyi Berry iri serie, iyi ni échangeur, ntumugire ngo ni crypto money cyangwa ngo ni za business online zishazugara. Iyi ni soko tuguriramo tukagurisha amacoin atandukanye baba baduhaye cyane tubona ku isoko, turarangura tukagurisha. Iyi rero ni soko yizewe. Ariko avuga ngo nk'imyaka 2. Iyi ntibazo ni imyaka 2 gusa, imaze imyaka 3 irikirakora. Ntawiheraniye, ntawe ireka kwishura ku mwanya, ntawe ireka guhemba ku mwanya mu gihe yakoze retrait. Abantu bariko baragura imiduga, abantu bariko baragura amazu muri Berry ni benshi. Ushobora kuyikora amezi 5 yonyene ugasanga irakubakiye amazu ngira ngo utari byigera ubona mu buzima bw'iwawe. Iyi rero Irizewe nariko ndaraba kuri Telegram yabo bariko berekana projet bariko bategura kuzokora muri 2025. Urumva bo bariko biyumvira ama projet, bariko biyumvira ikindi kintu bagiye gukora kandi gikomeye. Aho ni mu gihe abandi mufise amakenga ngo turagoye bigire vyugare. Jewe nayitanguye bamwe bafise amakenga ngo turagowe. Ngoma ndayikora bafise amakenga. Ubu ngoma ndotira bafise amakenga. Ngoma njya amafaranga bafise amakenga. Nukuvuga ko mugira amakenga ndotira. Ndababwira yinjire mwanka ndotira. Ndababwira ko bimuvyanka ndotira. Ndababwira ni mu bigenzo kumuvyanka ndotira. Ndababwira ntuwoshaka yo yikora muvyanka ndotira. Gushika muri 2026 2027 ndiko ndakora Berry. Mwebaza ko nzobangeze hehe. Nuko rero nahoro mvuga nti uwoshaka avyumva. Ntutinye gufata risk y'ibihumbi 200. Ibihumbi 200 hari n'igihe tuyata muri bus tugasanga yadutakaranye ariko ibihumbi 200 arashobora kugira milliardaire apana millionaire. Milliardaire ukaja mu gwa milliardaire kubera ibihumbi 200 yonyene. Uko nukuri ndiko ndababwira mwese muri ngaha muri group. Ewe ndababwira ngo umuntu afise amakenga, ayo makenga nahere mushira imitahe yanyu muri Berry. Fata kuyahevye basi, vuga uti je amafaranga ndayataye. Ivyo duhewa mu buzima ni byinshi, ivyo dutakaza mu buzima ni byinshi. Fata ko n'ibihumbi 200 arayutaye ni $50 zonyene, hamuzishire wirabira ingene izokungukira ku munsi. Hanyuma ndakeza cyane abantu bemeye ko nshobora kubafasha no bakomeza kwemera, bakomeza kundondera. Mfasha kugura konte nanje ninjire girane. Okay, ndabakengurukira cyane kandi ndabakeza kuko iyo ngingo ushaka gufata ni izohindura ubuzima bwawe. Utayifashe nta buzima buzohinduka. Kimwe yifate kugira ngo buhinduke canke yireke kugira ngo gume hahandi. Nuko turi kumwe birashoboka tugire Berry. Mwaramutse neza abanyamuryango ba Berry Exchange and FC Global. Ngaha ndi Kampala, aho tugiye gushira office kuri Kampala Road Tobani Center. Office tuko turayikora ni misi turaza kuyinjira. Office nini zo meze neza cyane, urabona ngaha hose ni office, yose ni office. So azo ari office nini cyane kandi imeze neza, iri kuri Kampala Road.